urazi gituma isi ikekeranya iyo muvuga ngo Yesu Yesu Yesu, ni kubera ko isi yibaza ko Yesu yatanguriye mu nda kwa Mariya. Yesu imbere ko aza mu nda kwa Mariya yari Imana. Jambo yaranye n'Imana, Jambo yari kumwe n'Imana. Ujya mubiri ni umubiri wawe forme mu nda kwa Mariya. Umuganga nishobora kumutahuza yuko ujya mubiri wari Imana kuko arazi ukuntu urubuto ruba forme. Ujya mubiri wabaye forme mu nda kwa Mariya. Yesu Kristo kuva umunsi yavutse kubwa misio yawe, yavukiye kubabara kugira ngo widegenze. Nimba yarababaye widegenze, aracari wa wundi ababara kugira ngo widegenze. Mu Kirundi iyo ubwiye umuntu ngo ndakubabariye, ni mwebwe mutibuka ikirundi muvuga. Ndakubabariye bisigura ngo ndababaye mu gishingo cyawe. Ndakuba bisigura iki? Nemeye kubabara kubwawe. Kuko Jesus ni izina ryabayeho umunsi yavutse, ni ryari ririho ataravuka. So now nimba uvuga rero yuko usenga Yesu udafise ino understanding, there is wrong, kuko Yesu ni yakuremye. Ariko nimba usenga Yesu ufise understanding yuko uwo Yesu umuvuze gusa nka costume, ariko usenga yari inside, uzotahura yuko Imana yawe yabayeho before that body. And now iyo tuvuze rero in the name of Jesus, ni tuvuze izina ry'umunyanazareti yagenda ni kandambiri, tuvuze umubiri wari wambaye Imana, bimba byashoboke umubiri kwambara Imana kugeza itabara. Turatangaje indi formule in the realm of the spirit. Ibintu kanaka bicanganya shetani hajya mugira ngo zisohoka kubera iki cyazigira gute. Ibivuze neke Yesu yari kutamu kwivukira nk'intama, ariko acamenya ko mu isi mwocangana ikigo. Amenye ko mu isi mwocangana ikigo, amenye ko mu isi mwocangana ikigo, acambara iforoma. Ariko asubiyeyo Yohana mubonye, yabonye iki? Intama maza kugopa. Apocalypse 5:13, kandi icyareme cyose cyo mu ijuru no mu isi ni kuzimu cyo hejuru y'ibi ikiyaga nibiri muri byo byose, numva bivuga biti ivyagiye ku ntebe bo n'umwagazi w'Imana. Byo n'umwagazi w'Imana umugisha ube uwabo. Inde umwagazi w'iki? Umwagazi w'intama w'Imana. Now Jesus, Yohana abonye muri Apocalypse 5 uwicaye ku ntebe n'umwagazi. Bangaye? Babiri. Uwicaye ku ntebe n'umwagazi. Abantu barafukamye ku isi n'abari kuzimu n'abari he, ngo icyubahiro kibe cyuwicaye ku ntebe no kuri wa mwagazi bubashende. Bisigura ngo igituma Mariya yavyaye ufise forme y'umuntu ni kubera ko yari kuvyara intama bari kumufata. Nakubaza, yari kuvyara intama. Yosefu yagomba kugumuka muhebe kubera ko yatwaye imbanya. Umareka arazara mupanga, aje kumupangira. Ibaze Yosefu bari kuba hajya agomba kuvyara, akacabona antoka Joseph angesema sasa sikia mapepo yako huko nija ariko cyamubwira ngo na ya marayika ni daimoni nabibonye, sivyo? Wamanutse ava mu ijuru si Yesu, wamanutse ava mu ijuru ni Jambo. Mu ijuru nibigeze bamufotora ani foto y'uzobona kuko yari Jambo. Acabwira abantu ngo Aburahamu yarambonye aranezerwa. Ico giye yaparishije mu gaforme, ako gaforme kijya freshere ya serusigiye cha Aburahamu, niko gaforme ya formula mu nda kwa Mariya kugira ngo agire the same image. So the devil aramenya uko uyu kwa Aburahamu yagiye afise forme, ijya forme niyo yambaye, reka tuyone kugeza azogira isoni yo kwisubirana. Kandi yari kononekara ku bugita bare parable, umubiri yari kusiga kwisi agasubira mu ijuru ari Jambo, kandi yari kubandanya ari Imana. Ariko rero uwo mubiri yarawukeneye nk'i costume. Now uwo mubiri rero barawonona acarawutunganya, avuga reka sibye ingovu kugira ngo baseleste bazonyibukireko. But igihe rero yazutse ababwira ngo murabe ku maboko yanje, ahandi yarese ingovu ni ku rubavu kuko yarazi ko azokwambara ikanzu iyo nkovu niboneka. Inkovu zose zo mu maso yarazihanaguye, inkovu zose inkovu zose zo mu maso niwe baya mawa. Ariko kubera ko atababwiye nimubone intoboro za mawa zari zirihe, kuko fresh ikene zokunda freshere ma freshere arayikeneye. Hama iyo yari kuyisiga ndababwiza ukuri, ujya mu biro ari gusigara mumva amayeta akagenda wenyene. Nitwari kuba two turavuga ibintu kuvuga ngo Jambo ntabara. Ariko kuba yavuze biri masigara nga abazoza bazovuga ngo cyakisiga nitwo gisenga, acaga mu biro bagiriwe ubuntu tugende. Yesu ni umubiri wavutse. Yesu Kristo nuwo Yesu rero yasizwe amavuta, kuko Yesu Kristo bisigura ngo Yesu uwasizwe amavuta. Kristo si zina, Kristo ni gikorwa cyamukoreweko. Uwo Yesu mubiri yavyawe na Mariya, muri Ancient Testament ntibamwandika. Hama Jambo yaje kwisi abana n'abantu, kubera ko Jambo atari bite gukunda kwa abantu. Jambo yiha umubiri, ujya mubiri Jambo yihaye ni costume yiwe yitwa Jesus. Hama our favor inyuma yuko yawukubitiwemo mu kudutabara, Jambo arazuka acajana nawe
kuko Jambo yagombye yuko mwijuru badasubira kumubona nk'umuyaga bamubone ku ntebe. Mwasoma Bible muri Apocalypse, Yohana abonye mwijuru, abonye uwicaye ku ya ntebe, abonye n'umwagazi ukerewe. None burya igihe cyakera mu isezerano hari imyagazi ikerewe hajya ku ntebe. Ujya mubiri rero ufise forme zose kugira ngo nimwibaze ijya sinema mubona niwe Yesu nabajya sinema kinyumwongereza kugira ngo mumenye yuko ijya sura soyo. Yohana ni yabonye ni sura, yabonye umwagazi ukerewe. Sigura ngo igicapo cyose uwo Yesu yabonetseko kwisi, Jambo aracipresentako ku ntebe nk'inama ikerewe. Kandi murabizi ko atanama yakerewe ku musaraba. Nimambaza nzobabwira aho yakerewe. Inama yakerewe na Aburahamu, nico gituma Imana yamukunze. Jambo yararira, Yesu yararira iki gikombe kindengana. Jambo akacagaruka, data niwumvire, data nibibe nkuko ngomba bibe ko gomba. Hari abantu babivuga rinda umubiri waribuka gukubitwa, but Jambo akavuga reka ndabikore. Jambo arakubitwa, right? Uwakubiswe is Jambo in the body of Jesus Christ, right? Amaze rero gukubitwa arapfa. Mu kuduga Jambo ahitamo kudugana ujya mubiri. So now Jambo atuganya ujya mubiri. Bibiri tubwiye ngo YESU KRISTO uko yararejo niko ameze kandi kwazo kwa mari. Wewe utegereza gutahura yuko uwo YESU KRISTO yabaye manifeste kubera ingorane zawe. Nimba yabaye manifeste kubera ingorane zawe, nu arachi manifesta kubera ingorane zawe. Umaze gutahura rino Jambo muri essence, ingorane zoza ucumenya ko utari wenyene, wa wundi yaseruse kubw'ingorane aracari kwa kundi wa wundi achi manifesta for the problem. Now in the name of Jesus, muca mutahura igituma dukiza abantu mu izina rya Yesu, apana mu izina rya Jambo. Kuko Yesu niwe communication atwereka ko Jambo yemeye kwitanga kubw'abantu. Ibaze dufise Imana data, ariko na n'umunsi w'umusengero umuntu ngo kira mu izina rya Elohim. Kubera ko ubizi uko manifestation yo gukira kw'abantu yaserukanye n'uwo body Jesus. Now nimba wanyumvise ukaba wanahuye wakize, ariko kandi ndagufasha aho urishira ibiganza byawe hejuru. Father, in the name of Jesus, data mu izina rya Yesu, ubushobozi bwiwe bwinjiye bwose muri mubiri YESU KRISTO kugira ngo aducungure. Ibyari gukunda yuko akubitwa ari Jambo, byakuze yuko akubitwa igihe yambaye umubiri ugwara, umubiri upfa. Jambo rikaca rivuga ngo mishishagu yiwe niwe dukirira ingwara zacu. Uyu munsi wambwiye ko icuza gukora kinini ari ugukiza abagwayi. Ndagushimiye yuko umuntu wese yakiriye no message abaye muzima. Raba rero warafise diabetes abaye muzima, warafise cancer abaye muzima, warafise admiser abaye muzima, warafise problème yo kujisho giburyo abaye muzima, warafise problème y'imitsi ku mutwe abaye muzima, warafise ingorane yo ku mugongo abaye muzima, waragwaye amaguru abaye muzima, waragwaye kwizosi ndamumva nawe abaye muzima. Mumvirize neza ibyo ndiko ndavuga n'ibyo ndiko ndabona. I heal you in the prophetic realm. Ndiko ndabakiza mu buryo bw'ubuvugisho kuko ivyo numva n'ibyo ndiko ndavuga. Warafise problème y'amaso abaye muzima. Muzokumvina y'abantu bavuga ngo nukuri yaravuze ngo warafise problème y'amaso abaye muzima. Igituma mubaye bazima kubera ko matahuye Mana muremyi Jambo yamyeho ariho kandi azokwamaho. Yaje mwisi araronderaho yinjira, arahabura acaforo mu mubiri, yambara umubiri, azukana naho kugira ngo yereke abantu yuko ubu babaye update, bafise agaciro ko kuba mwijuru no mwisi naho bakifise imibiri. Nico gituma twicaranye nawe kubera uko gutahura n'ubwo bumenyi bwaducunguye. YESU KRISTO mwami Imana yacu, Jambo YESU KRISTO mwami Imana yacu aragukijije, arakubohoye, aragutabaye. Iyi understanding nishobora kwemerera daimoni nime kuguma mu muntu ziragiye in Jesus mighty name. Sabaoth Church, we are prophetic, a delivered family.